Sashimwe. Amina. Reka dutangure ikigwa cyacu cy'uno munsi. Umwigisha w'uno munsi ni umushingantahe Eric. Tuguhaye ikaze Eric. Ego murakoze. Hanyuma reka dutanguze isengesho rya mwene wacu Epipode. Ariko mwebwe ikigwa tuza kwiga kirahambaye cyane. Ni ikigwa cyitwa ngo akamaro k'indero. Mufazo. Nk'umuvyeyi atanga indero mu rugo ntumva ko gikomeye cyane kino cyiga. Kirakomeye cyane. Ntabwo cyoroshe. Kirakomeye kwe. Kirakomeye kabisa. Reka dusabe impwemu w'Imana adufashe mu kino cyigo. Epipode dusenge. Amen. Mana turi mu ijuru turagushimiye ko waduhaye indongozi dasanzwe ubwo tugiye kwigaraho kino cigwa kirabana n'indero. Ndasavye kugira ngo mpwemu yera abari badutahuza maze iki cigwa gihindure ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mwene data amaze kubivuga iki cigwa ni cigwa kidasanzwe cyane kivuga ngo akamaro cy'indero. Kuvuga ngo icyo twakwita mu Gifaransa education. No kuvuga ngo kugira ngo tuze kumva neza icigwa tugiye kwiga umusomyi umwe adusomere muri Ezra 7 umurongo waho wa 6 aca atarukira no ku murongo w'10. Ezra 7 ni ku rupapuro rw'amajana 541 haravuga ngo 6 uwo Ezra araduga ava i Babuloni kandi yari umunyabwenge w'ivyanditswe kandi w'umuhanga mu vy'ivyagezwe vya Mose byatanzwe n'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Umwami amuha ivyo yamusavye byose abiheshwa n'ikiganza c'Uhoraho Imana yiwe cyari kuri we. Hanyuma dusimbe ku murongo w'10 haravuga ngo kuko Ezra yari yarinamuye mu mutima kwitwaririka ivyagezwe by'Uhoraho ngo abishitse kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva ngo uno Ezra ngo yari yarinamuye mu mutima wiwe. Umve ngo mu mutima wiwe kwiga ivyagezwe by'Uhoraho no kugira gute no kuvyubahiriza apana kuvyiga gusa ahubwo no kugira gute kubishira mu yandi majambo yakoze nkawa munyezabura yasenga avuga ati Imana nyigisha ivyinzira zawe hama nanje ngire gute hama nanje ndazigenderemo. No kuvuga ngo ntabwo yavyiga gusa kugira ngo aze kwemeza abantu yuko ari umuntu yasomye cyane ahubwo yavyiga kugira ngo bigire gute bihindure imibereho yiwe. Rero hano mwino ndongozi hari amajambo baduhaye avuga ngo umutima wose wa Ezra yari yawushize ku Mana kandi ingingo yiwe yo kwiga kwimenyereza no kwigisha ijambo ry'Imana yamutegurira igikorwa gihambaye muri Isirayeli. Igisomwa cyo muri Bibiliya kirabitomora neza yuko yari yarinamuye mu mutima wiwe kwitwararika kwiga gushira mu ngiro canke gushitsa no kwigisha ivyagezwe vy'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Bari baratoranije bavuga ati bakuravye akavuga ati tuze ko kwigisha mu mashure yacu. Rero nuno Ezra yarize amakaminuza hehe yo mwabiriya bihugu by'Ibabuloni ubwenge bwaho yaragize gute yarize ibintu ubwenge by'inyenyeri no kuvuga ngo buriya bwenge bwose by'Ibabuloni yaragize gute yarabyize ngo ariko yaguma yumva muri we afise inzara n'inyota byo kumenya iki no kuvuga ngo byo kumenya ivy'Imana no kuvuga ngo yarumva yuko ubwo bwenge bw'isi naho yabyize ntabwo bwashobora guhaza iki umutima wiwe. Noneho ngo ari no kuvuga ngo ashaka mu ijambo ry'Imana kugira ngo avumbure yiki yukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi Imana ishimwe yaragize gute yarakuvumbuyemwo nka kujya umunyeza uravuga ngo kubaha Uhoraho n'iryo tanguriro ry'ubwenge aza kuba umuntu agize gute aza kuba umuntu adasanzwe kuko tubona ngo nujya mwami Artazeruzi niwe yashimye guhita mu Bisirayeli kugira ngo ajane n'abandi Bisirayeli hehe Yerusalemu. Baratubwira yuko rero uno Ezra yari umuntu adasanzwe cyane yari umuntu yubaha Imana. Rero iyo tuvuze kubaha Imana si ku majambo gusa canke ku munwa ahubwo no mu mibereho yiwe yaragira gute yarabigaragaza mu yandi majambo akagaragaza ishusho y'umuntu agize gute yubaha Imana kuko yari yaragiye mu ijambo ry'Imana arasoma amateka abahanuzi yiyumvira niki catumye Isirayeli gira gute niki catumye abisirayeli tuja mu bunyagano. None haza kuvumburamwo ivy'Imana ari yagivugisha umukozi wayo Mose yuko hamwe abisirayeli bazogerera kure y'Imana Imana izogira gute izobahana ibateze amahanga abatware kwiki kwinyagano. Ibiramaze kubibona yiha muri wingingo n'ivyukuri yo kugendera mu butungane by'Imana ndetse no kuvyigisha abagenzi babo kugira ngo ntibaze basubire mu kinyagano.
umusavyikazi w'Imana Ellen G. White hari amajambo make mu gitabo cyitwa abakurambere n'abami mu cyongereza ku rupapuro rw'amajana 69 tugiye gusoma tunarangirize ko avuga ngo utwigoro twose Ezira yakoze kugira ngo akangure umutima wo guha agaciro kwiga ivyanditswe twari twatanzwe ubudahumeka no kwibabaza urugendo rurerure rwo kuzigama no kugwiza gusoma ivyanditswe vyera. Yari yaregeranije imizingo yose y'ivyagezwe yashobora kuronka maze arayiserangura kandi ayinyanyagiza mu bamuzengurutse. Ijambo rizima ryari ryagwijwe maze rigashirwa mu biganza by'abantu benshi byatanze ubwenge bw'igiciro c'akabura rugero Imana ishimwe cyane. Amen. Nibuke ko umunyezaburi yavuze ngo guhishurirwa amajambo y'uhoraho bizana iki bihabatunga iki bihabatunga ubwenge kandi ubu bwenge birivuga ntabwo ari bwa bwenge bwo gutora ivyigwa mu ishure haba n'intete kuko Salomo mu migana acavuga ngo ubwenge n'ukwanka iki nukwanka ibibi mu yandi majambo ariko ari ivyanditswe arongowe na muhemu w'Imana yavumbuyemo umugambi w'iki wagakiza no kuvuga ngo abona umukiza asezeranywe azoza kuvana abantu muki mu vyaha none hashira ivyizigiro muriwe noneho nabaza guhinduka nk'umukiza araje kugira gute kuducungura ngaha rero no kuvuga ngo natwe ibintu ico biturarikira no munsi no kugira umwete wo kugira gute wo kwiga ijambo ry'Imana atari kugiga kugira ngo tuze kwemeza abagenzi bacu yuko turi abantu badasanzwe ahubwo tugiye kugira ngo rihindure iki rihindure imibereho yacu twebwe ubwacu hama nirimara kuduhindura tugende kuri bagenzi bacu natwe tugire gute tubashingira intahiti ijambo ry'Imana ari n'ubushobozi bwo kugira gute bwo guhindura. Amen. Abafise ikibazo kw'iki cigwa canke inyunganizi murashobora gushirako inyunganizi je mfise ndayifise ku majambo akurikira aya uhejeje gusoma. Indongozi narayikunze cyane ifise amajambo ayinkomezi ni kuvuga ngo igomba kudukura mu byo twita mu gifaransa amateori bya bindi byo kuvuga ku munwa Yesu amateka kuvuga Imana mu mashusho mugabo ubu tugomba kuvuga Imana mu migenzo yacu hakumwe mu gitabo cya Zekariya 8:2 bavuga ngo mu misi ngo ya nyuma ngo abantu 10 bazofata ubuyonga bw'impuzu y'umuyuda bamubwire bati turagukurikira ko twabonye iwanyu hari iki hari Imana none ni gute bazodukurikira mu gihe batabona ko imibereho yacu igaragaza nde Kristo yabambwe. Hano yavuze umwanditsi yavuze ati ico twomenya nuko naho Ezira yari yarize inzira z'abanyamahanga akabona ko batari mukuri yarondeye kumenya ukuri kuvuye ku isoko y'ukuri iryo naryo ryari ijambo ry'Imana hamwe n'ivyagezwe by'uhoraho Yesu ashimwe. Amen. Amen. Murumva ko nubwo twokwiga amashuri tukaminuza tugomba kuraba tuko twiga ibiki ijambo ry'Imana rivuga iki. Uno musi abantu usanga mu rusengero bashira imbere amashuri yo muri kaminuza yo mu isi bakibagirwa yuko kumenya uhoraho ariyo ntango yiki ariyo ntango y'ubwenge. Aha rero harakomeye ho dufasha akandi kanagomba kuvuga hano kuri Ezira nyene ngo umutima wose wa Ezira ndagarutse hano hejuru ngo paragrafe ya mbere ngo umutima wose wa Ezira yari yawushize ku Mana kandi ingingo yiwe yo kwiga kwimenyereza no kwigisha ijambo ry'Imana yamutegurira igikorwa gihambaye muri Isirayeli. Igisomo cyo muri Bibiliya kirabitomora neza yuko yari yarinamuye mu mutima wiwe kwitwaririka kwiga gushira mu ngiro canke gushitsa no kwigisha ivyagezwe by'Imana. Burya rero iyo umuntu yiga ijambo ry'Imana hari abantu bafata umwanya bakiga uri kurabiraba uwo mengo n'ugutakaza umwanya ariko Imana ibirikira karisha uwo mukobwa cyangwa uwo mugore cyangwa uwo musore cyangwa uwo mugabo kugira ngo abe igikoresho kubwira ubutumwa abandi akaroni Ezira Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ikigwa twabonye cyitwa ngo akamaro k'indero byo tubonye mu kigo tubonye ingene Ezira ari umuntu yubaha Imana ibyo kwiga amashuri yavyongeye ko kwiga ivyanditswe byera no kubishyira mu ngiro. Yego mbega munsanishirize ibyo twize mu kigo hamwe n'uwo mutwe w'amajambo indero bashatse kutubwira iyo ndero ya Ezira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibyagizwe ndabahaye muze mugire gute muze muvyigishe abana uruvyaro rwanyu baze bakore bagira gute. Rero iyi ndero batubwira simwe duhabwa mu mashure
ahubwo bariko batubwira indero itangwa n'iki, indero itangwa n'uhoraho biciye mu byanditswe, biciye mw'ijambo ry'Imana. Niyo ndero nziza, no kuvuga ngo ni nayo ndero ihindura umuntu akaba umuntu agize gute, umuntu abushitse. Ariko rero tutaraja kure, no mu mashuri turabona yuko Ezira amashuri ya Buroni yari yaraminuje, yari yarayize, yari umuntu nubwo batabitomoye neza, yari incabwenge kandi yari umucamanza. Ntago babitomoye mugabo uri kurera imigendane afitanye n'umwami kugira ngo amwizigire bishike naho amurungika hanze aje kumuserukira igihe amurungitse kuja kubaka kuja ibuyuda gukora ibikorwa. Nukuvuga yaramurungitse nk'umuserukizi. N'amashuri yise yari yarayize, mugabo haruhande y'ayo mashuri yabonye ko ubwenge bukomeye ari ubwenge bwo ari kumenya Imana biciye mu byanditswe byera. N'umuhanuzikazi aravuga yuko mu gitabo Conseil à l'Église, inama z'igitorero, mu cigwa kivuga iby'indero, aravuga yuko ngo abavyeyi iyo bavyaye abana ngo bagomba kwitwararika indero yabo mu by'ubwenge no kumenya Yesu. Ni ibintu bibiri. Rero iyo umuntu yize amashuri akaminuza ntayashiremo Yesu bihinduka ubusa. Ariko kandi bisigura ngo iyo ufise amashure ukaca ugira na Yesu ubingira akamaro cyane gusumba birarusha. Yego bica byuzuzanya amata y'amavuta. Yego Pardon gatoyi tugaruke ngaha. Ikicigwa kabisa n'inkora mutima cyanyoheye cyane. Aha nyene bariko baravuga ngo yari yarinamuye mu mutima wiwe kwitwararika kwiga ijambo ry'Imana. Mu mibereho ya misi yose, cyane cyane nko mu mashuri, barakubwira bati hari cigwa cyo gusimba. Yabanje n'ibintu yabanje kwiyumvira womenga hariho ibintu byari byabanje kumugora, kuko mu kuja gusimba ubanza kwitaza ukitegura. Ahantu uko nenda hatahura yari yanamuye mu mutima, bisobanura ngo nkaho karuru utanze ko umuntu agomba gusimba abanza kwitaza kugira ngo asimbe hanini. Ni ukuvuga ngo iyo witaza ubu uri kuraraba uburebure bw'ahantu ugira usimbe, ugaca wiyumvi ugerageza guhingura kurondera inguvu zingana naho ugomba usimbe. Mayani majambo rero Nehemiya Ezira aha bivuga ngo yagombye yarize araraba asanga hari cyahagije, aca afata ingingo yabyiyumviriye neza bitaje giturumbuka kubw'ibishobisho. Arabyiga araraba asanga hari ikintu agomba gukora kugira ngo ashika ahantu runaka. Hejuru y'ayo mashuri yarafise ati burya ndabuze agakiza. Kandi ikindi wibuke yuko bari mu buretwa, bari nyagano, kandi yari yarize imizingo ya Yeremiya, yari yarize imyaka bazomara mu buretu ari nyagano mu buja. Rero kumbure nkemu Imana agomba kubisigura ubuja. Rero yagomba gutahura nkuko umwigisha bitubwiye mu kigwa cyahise, yagomba no gutahura imvo yatumye batwagwa mu buretwa mu bunyagano kandi n'ubuho bwatoranijwe. Byasaba ariko aje mu byanditswe byera kugira ngo arabe. Murakoze. Nuko Imana idufashe n'ukuri mu buzima bwa misi yose, ari musore inkumi umwana umutaze, kugira ngo tugico twungutse mu vya mpemu izina rya Yesu. Amen. Kuko ni Yesu yavuze tubwami bw'Imana buragira gute, burabandanirwa. Ntabwo turaburondera ubwami bw'iki, burarondegwa. Si byizana, si byiza. Yego ikigwa cy'uno munsi kirangiriye ngaha. Mwari kumwe na Nkunzimana Eric, umwizera w'ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi mu Mirango, hamwe na Manirakiza Lievin, ishengero rya Université Equateur n'ishami ryo Kwijabe. Madame Nizigimana Pauline, umwizera wo mw'ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi mu Kanyosha. Niyo nkuru Epipode nagenda umwizera wo mw'ishengero rya Kanyosha rya Adventiste w'umunsi w'indwi. Yego reka turangize n'isengesho rya mushiki wacu. Urakoze Mana, urakoze ubugira kandi duhe inguvu byo kwinamura kugira ngo tugire intambwe ku yindi mu vyawe, na cane cane
mu ijambo ry'Imana kuko utariye iyi mfungurwa atabuzima yogira mu mibereho ya misi yose. Urakoze ubandanye wibanira nacu mu izina rya Yesu. Amen.